Okay nacho. Hit music umeze fresh. Fresh. Karibu sana musaza, tuvugana nande, utwakuyuri hehe? Muvugana n'uwo witabira Kigwena. Inde? Pamphile mu Kigwena. Ndayiragije. Ndai umeze neza? Meze neza ndi mu mbuga. Uri mu mbuga? La fois passée je nari mu mbuga sinakubonye musaza. Antazira oya. Okay, uti uno musi ushaka makuru yande? Ushaka mu mbuga ukabata kurangira. Sa? Naho ushaka mu mbuga ukabata oya. Oya, naho ushika ngaho mu mbuga kugahawa? No, baza oya kurangira. Nacho ninaza nzomubaza G5 cyangwa ndamubaze George B. Sawa. Uti amakuru yande no musi? Amakuru ya B-Face on the flow. Yes. Asante sana musaza, urakoze cyane. Sawa. Okay, bamwitazira oya aho mu mbuga ati amakuru ya B-Face on the flow. Ati musaza ninashika mu mbuga nzabaze ati uyu musaza yitwa oya atuje hehe, bacha bamunzanira faster. Ntacho. George B George B ngaho ndazi yuko umusaza uzomunyereka ndagano uzomunde inyereka. Abasaza bonga kugahawa mu mbuga hapo central. Yes, musi y'umusigiti, big up sana, umeze neza. Okay, mu mbuga la fois passée ni honari. Okay, oui. Yes, ikiganiro se hit music.